murakoze kumijambo nyakubahwa murongo w'inama nshingamateka. Nagomba maze nkengurukire abadushikirije kino cegeranyo n'abanyakubahwa abashikiranganje bakoranye nabo. Ico nshaka kukivuga ko nuko ni nka observation que je voudrais formuler. Ubwa mbere na mbere nuko muri leta hariho ikibazo ca planification, kandi cyo mutagitoreye inyishu izoguma ari ngorane, kuko mu gihe mutegekanye yuko mwimbura mugashira ibintu mu bigega, hanyuma ugasanga umwimbu urononekara ku rugero ruri hano mwatubwiye, mu gihe usanga kumbure n'ivyo biciro iyo bivuzwe rimwe na rimwe bidaheza ngo binyure abaguzi, nuko mu by'ukuri haba hari ikibazo. Ico naco rero muraraba ukuntu mugitorera umuti, kuko naho muri kumaratubwira yuko dufise umwimbo w'umusesekara, siko je ndabibona, kuko amatoni 71,000 uharuye abarundi miliyoni 12 zirenga, mu gihe abarundi bose baba bihereza ibigori ku munsi woza gusanga kumbure bitona kwira. Hanyuma tumenye yuko imbere yo gushora hanze tubwiza kumenya yuko hagati mu gihugu baba bashobora gufungura bose bagahaga, hakaba n'integanya bizoza mu gihe habaye nk'ingorane z'imvura n'iki, ukavuga ati ndafise reserve ishobora kuba yosahiriza abantu ikiringo kingana gutya. Ivyo turiko turiyumvira kugurisha gusa, yego birinjiza amafaranga, mugabo abanyagihugu nabo tuba twabahaye kumbure ikibanza gito. Hanyuma novuga kandi yuko ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ukuri muraraba abanyagihugu baridoga ku kijanye n'ifumbire. Ivyo navyo nyene birashobora kugira impact ku mwimbu. Murashaka kwizera yuko tuzokwimbura vyinshi, mugabo kubera ifumbire ibonetse itevye cyane ntinaboneke, ugasanga bibaye ingorane. Mwavuze ikijanye no kubaka ibigega. Ibi bigega ntimwiyumvire gusa ku bigori, mwiyumvire no ku bindi birimwa, kuko murazi ko na kera abasogokuru n'abasogokuruza iby'iterambere bitaraza, umwimbu bimbura ntiwigera wononekara, barawushira mu bigega ukamara n'imyaka n'iyindi. Nimwiyumvire rero, ntimwiyumvire ku bigori gusa, nimwiyumvire no ku bindi bitegwa, ibiharage, amasaka, ubwishaza n'ibindi, ku buryo twoshobora kuvuga tuti nimba dushaka yuko umurundi akura inyungu vy'ukuri mu burimyi n'ubworozi, dushobora kuba dufise natwe ibigega kuramwe ivyo dushora hanze, kandi tuzi yuko dufise n'ibindi bishobora kubandanya bifasha abarundi n'abarundi kazi. Hanyuma hari ikibazo bavuze kijanye n'ibinyobwa vya brarudi, Amstel na Amstel Bright na Amstel Blonde ya kera. Nukuri ntitwase yuko brarudi yoshora hanze kugira ngo kumbure isahirize mu byo kurondera amafaranga y'agaciro yo kurangura nayo, mugabo yakoba mujejwe ubudandaji. Ahantu nukuri ni murabe mugabanye imyidogo y'abarundi. Icupa rya Amstel ngo rigeze ku 20,000, kuko uburija ku isoko mu Burundi ari nk'amagendo rikuwe muri Tanzania canke ngo hafi muri Kongo. Nimba mubona mwoshora hanze ni byiza, mugabo nimuvuge muti mu Burundi dushore ibingana gutya, hanze dushore ibingana gutya, mugabo byose ntibije hanze hama bigaruke mu Burundi nk'amagendo. Aho ni vya bindi beza bigatungisha akagwe k'abantu aho gukenura igihugu. Hanyuma kandi rero nimba ibigori bizimbutse ari byo twirimira, no kuri icyo giciro mwashize kuri Bright mu kigabanye, ngira ngo n'abantu benshi ibintu bakuzinwa kubera zizimvye. 5,000
sinzi ngira ngo mwambiro ni wowe uva hanze bisigaye byose ngira ngo amazi tuyafise hano nyene ibigori tuba twabirimye hanyene none bigeza bikaduga gusumba ibintu byose kiretse ayo mazi gusa byava hanze gute nukuri mugende murabe iki giciro mu gisubiremo kumbure mugira igiciro kiri gituma abanyagihugu bahurumbira icyo kinyobwa sinzi ko bakinuba kubera icyo giciro ari igiciro nukuri mworaba mukakigabanya atari igiciro naho nyene mworaba igituma binuba icyo kinyobwa nimba aricyo bahingura neza gusumba muri brarudi bakabikora kugira ngo kuko abadandaza inzoga no hano barashaka kuba barimwo barakubwira ko amastoke baramara n'indwi zingahe vyuzuye ngaha ata muntu numwe abaza bakarondera za musteri zizimbye cane batazironka izizimbutse izitwa ko zizimbutse entre guillemets nazo nyene ugasanga nazo kumbure ntibazipfuza ntibazihurumbira muraraba marketing ngira ngo barayizi ni barabe bakora ibintu by'ukuri abantu bashobora guhurumbira ntibakora ibintu byo kuja kuremereza abadandaza bamwe kumbura amadepo baba yakodesheje bakaza barariha loyer mugabo nabo ataco bariko barunguka murakoze kuri akanyamamaye umwubahwa honorable Gwasa yavuze ati muraraba neza yuko hatoba hari ikibazo ca planification ati kuko niwo musesekara muvuga ati 71 by'amatoni ati siko ndabibona ati kuko niwo bigaburira abarundi bose byo ca kumbure ntibyo mara umwanya munini nagomba rero ngaha ntange umuco turamaze igihe gitoyi tuvuye mu bihe twahora turima uburimyi twaburekeye umwene gihugu mutoyi akarima akaronka ivyo afungurira umuryango akaronka n'ivyo dufungura twebwe abafonctionnaire tutarima aho ni hari kera muga kuvaho nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahimirije abafonctionnaire n'abari ku rutwabo mu gushira inguvu mu burimyi kuvaho dushiriyeho approche nshasha mu bushikiranganje gushaho ikintu twisa ama centre de rayonnement no kuvuga ibigo binini aho abantu bafise uburyo bagenda kurima vyaribonekeje koko ku mwimbo waciye uduga kuko muribuka neza mu maraporo za FAO zagira batubwira la periode de soudure no kuvuga yuko wimbuye urabiriye urabifunguye mugabo haci habonekaho udafise ivyo ufungura urindiriye kwimbura ibindi ivyo twacavyibuka muribuka to d'insécurité alimentaire ibiharo twari tugezeko aho ni mu gihe twari twarekeye uburimyi abenegihugu bato bato mugabo kuvaho abafonctionnaire nabikuru twabo bashirira umutahe mu burimyi umwimbu warongerekanye kubitegwa bitari bike nico gituma rero aha kugura ibigori mwavyumvitiye ni pression ni gisabo cabene gihugu bavuga bati twarimbuye turakura ko ivyo dufungura none twasigaje si twebwe mu bushikiranganje twavuze tuti ubunyene ni muduhe ibigori tutiza kubigura numwene gihugu yavuze ati nashigaje nibikiye nutwo nzofungura mu misiza mugabo ibi nibirengako ivyo rero twe tuvyita umusesekara kandi tuvyibuke neza na twari twasohoye itangazo umushikiranganje twavuga tuti ibigori twabibonye mu murima ko bihari mugabo umwene gihugu ararekuri umucuruza ararekuye kubigura turanatangaza yuko tuzogura mu gihe abikora twabo batazoba babimaze turatanga n'umwanya ukwiye kugira ngo abikora twabo babigure murabona ko nubu abenegihugu bagumye badusaba yuko leta yogura ibigori ivyo rero tuvyita umusesekara novuga nti nibyo ntiturashikaho twifuza mugabo inzira turabona ko ari nziza kuko turabonye ko umwene gihugu yamaze guhaguruka abafonctionnaire baramaze guhaguruka n'abagwiza tunga baramaze guhaguruka bashira imitahe mu burimi kandi turabona yuko
ico kintu ntikizosubira inyuma, kuko igituma kitazosubira inyuma, ubu twese twarabonye yuko abarimyi, uburimyi n'ubworozi warahindutse umwuga wunguka. Nico gituma twebwe ntidukekeranya yuko igwira ry'umwimbu litazosubira inyuma kiretse ari birere biduhindukanye. Aha rero twavuga tuti reka twishimire iyo ntambwe, hama rero duheze dutere intambwe imbere mu guhingura no mu kubika umwimbu. Nico gituma nciye mpumuriza n'umwe yavuga bati navuze ibigega bibiri, muga mvuze ibigega bibiri sukuvuga ko siro zibiri, nuvuga ni kite zibiri, kite imwe ibigize n'ibigega bitandatu. Nukuvuga yuko rero ibyo tugomba kuzana ubu twarasabye yuko byo bifise capacité isumba bijya bihari ubu, nuvuga yuko azoba ari kite imwe igizwe n'ibigega bitandatu, imwe igitega iyindi Bujumbura. Cyumvikana rero yuko ico gikorwa tuko turagishiramwo inguvu, ngira ko nishura n'umwe yavuga ati ntiwatubwiye igihe bizoherera. Ubu ko turasaba ico twita les offres financières, nuko yuko turiko turasaba ibiciro kugira ngo isoko icitangwa, kandi turabona yuko nk'abo muri Sud Afrika y'Epfo baratanze ibiciro. Turafise ibiciro by'abafaransa, ubu turarindiriye ibiciro byabo muri Tiriki kugira n'imiburi buri dukwize nk'ibiciro nka 4 kugira ngo dushobore guca tubona ico twofatira. Kandi tubamenyesha yuko nkuko nabivuze amahera atabaye menshi, twaramaze kumvikana na FIDA yuko ivyo bigega bizoba biri kumwe na unité de transformation, kuko ahandi abafise uburyo bukwiye nko muri Kenya twabibonye usanga ari siro iri ngaho, naho uzana ibigori bitumye habarimo systeme ikivyumisha indani, bashaka bakabika intete, bashaka arafe de la chaîne hagasohoka ifu iri mu mifuko. Ivyo rero tuza kubishikako mu Burundi nta nkeka. Muti nijyari nababwiye yuko turindire les offres financières, hamwe muri iyi minsi twasha turonka izo offres financières tuja dutanga isoko. Gutyo rero turifuza yuko bitorenga koko tutoza kwimbura ibindi bigori tutaratera intambwe iboneka. Ariko rero umwubakwa gwase yaciye ashikiriza ikibazo ati kubijanye n'ifumbire, ati mwokora ibikorwa biboneka, ati kuko hariho imyidogo kandi n'abandi bubakwa babishikirije, ati none no kwindi sezo ko tugomba dushike muci, none tuzotera mu ifumbire. Ikibazo c'ifumbire turakizi, ni kibazo kitoroshe, mugana gomba ndakivuge mu majambo atomoye nkoresheje ibiharuro. Mu 2012 twari tugeze ku itoni 6,000 dutanga mu gihugu cyose. Mu 2013 twaciye dushaho ujya mugambi wo kwegereza ifumbire abene gihugu giciro kitavuna, la subvention. Niho umugambi ijya programme nationale de subvention de fertiliser y'amandema watangura. Muri 2013 twaciye tuja ku itoni 13,000. Uno musi tugeze ku itoni 140 by'amatoni, 140,000 tonnes au minimum. Ça coûte à peu près 150 millions de dollars. 150 millions de dollars tuca tubazanya, mbe natwe twashoye iki kugira ngo turonke ayo madolari? Tuvuze tuti leta yagize utwigoro, nk'umuntu nkavuga nti imbura yose yaratanzwe 100%, bagara yaratanzwe gushika ku bice 98, mugabo ire turacafise utubazo, tuze turatahurana. 150 millions de dollars kuzironkera rimwe ni igikorwa tuza gufashanya. Nico gituma mubona leta iri kuyagera inguvu zose mu butare kugira ngo bwinziza amadolari,
inguvu kukawa kinjiza amadolari mu bisata byose muga murumva yuko ari gikorwa cy'umurundi wese avuga ati ahantu hose hashaka kuva idolari hose twese tuhashinga ijisho byumvikana rero yuko ahubwo mbere turashimira leta kuko nta kidakora mugatwongera tubwira abarimi kuko muracibukana nyine cyo yaragishikirije igitega avuga ati ndashimiye abarundi naho bagira ibibazo badata bagumana umwizero kuko barabona yuko ibibazo birahari mugabo leta irahangana navyo kandi twongera tubamenyesha yuko ibibazo tuzohangana navyo kandi inyinshi zogendera aboneka bukebuke nico gituma rero ndababwira nti no muci muri irici tuzotera simvuze ko tuzoyironkera umunsi umwe ifumbire mugabo tuzotera kandi mu ifumbire tuvume turatanga ishoboye kuboneka tongera tuyitanga ku rugero rumwe mu maprovinsi turavye imirima ya rimwe mugabo twongera tubaha umwizero yuko inguvu leta yashize ku butare umwaka ziratwereka yuko hari hagahengo kagiye kuboneka mu misi iza kandi abantu borema